Mwiriwe canke mwaramutse bivana naho uherereye. Imana yo mwijuru nikomeze kubahezagira. Reka nongere ndabaramutse mw'izina rya Kristo Yesu. Nizere ko mukomeje kugira ibihe vyiza. Mbahaye kaze, mwahisemwo neza gukurikira My Family Niyonkuru TV. Imana yo mwijuru nibahezagire. Mbahaye kaze rero. Nizere ko mukomeje kugira ibihe vyiza, natwe dushima Imana, dushima Umuremyi ko Imana ikomeje kutugirira ubuntu, akaba yongeye kutwemerera ko twongera guca hano. Imana yo mwijuru nikomeze kubahezagira. Hanyuma uti ugiye kutuganira kuki uyu munsi? Nje kuvuga uyu munsi ku ngo n'imiryango, ariko nisunze ijambo ry'Imana. Mbega ijambo ry'Imana ritubwira iki ku ngo n'imiryango? Ijambo ry'Imana ribivuga kwiki? Amen. Mfise teme ivuga ngo, canke icivugo c'ijambo uyu munsi, canke ikiganiro c'uyu munsi kivuga ngo, mbega kwahukana kurabereye canke birakwiye ko umuntu yahukana? Imana ishimwe. Nayo majambo y'Imana ngomba kutuganirako kuri uyu munsi. Munyemerere mbahe kaze mw'izina rya Yesu Kristo. Muko mbandanya ndakwinginge, nyemerera umfashe ugende ahanditse s'abone kuri wewe telefone yawe iri mu gifaransa, ufyondeko kugira ngo dushitseko video izahore gushikira. Urangije gufyonda ahanditse s'abone, ufyonde ni kuri kariya kantu kakazogera, kugira ngo nimba hagiye ko video kuri iyi chaîne uzahora ubimenya ko hari video yahageze. Hanyuma kubo ziri mu Congereza muraza gusanga handitseko subscribe, hama mudufashe mu kudukorera share kuri izi video kugira ngo zibashe gushikira benshi. Kindi na commentaire zanyu turazikeneye, kuko nivyo biduha ibitekerezo tuzaganirako ejo canke hirya y'ejo, canke inama muduha, canke kuduterera ivyiyumviro, navyo biri mu bidufasha kugira ngo dukomeze kuganira, kugira ngo bibashe gushikira benshi mw'izina rya Yesu Kristo. Rero ndakwinginze, kora ivyo ngivyo, mudushigikire, kandi Yesu azabibahembera. Amen. Yesu nakomeze kubahezagira. Dusome rero ijambo ry'Imana. Amajambo y'Imana tugiye gusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Mariko. Ni muri kiriya gice ca 10, turasoma duhereye kuri uyu murongo wa mbere tuzogeza ku murongo wa 12. Nyemerera ndaguhe kaze mw'izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo Munyanazareti. Hari umutwe w'amajambo uvuga ngo, ukwahukana ntikubereye. Ukwahukana ntikugize gute? Ntikubereye. Ntibikwiye ko jewe nahukana. Intambara nivyo zibasha kuba nyinshi. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana. Arikora avayo. Uwo ninde? Ni Yesu. Arikora avayo aja mu gihugu c'Iyudaya hakurya ya Yorodani. Ishengero ryongera gukoranira kuri we. Yongera kubigisha nk'uko yari amenyereye. Abafarizayo baza kuri we baramugeza bati, mbega biremegwa ko umuntu yirukana umugore wiwe? Nawe arababaza ati, Mose yabagereye iki? Baramwishura bati, Mose yemeye ko handikwa icete co kuvavanura akamwirukana. 5. Yesu arababwira ati, gukomantara kw'imitima yanyu niko kwamwandikishije ico cagezwe, ariko uhereye kw'itanguriro ry'ukuremwa Imana yabaremye bari uburyo bubiri. 7 haravuga ngo, nico gituma umuntu azosiga se na nyina
akabana n'umugore wiwe akaramata, bompi bakaba umubiri umwe, bituma batakiri babiri ariko baba babaye umubiri umwe. 9 nuko ico Imana yamatanije umuntu ntazakimatanure. 10 yinjiye mu nzu, abigishwa bongera kumubaza iryo jambo. Mu yandi majambo ntibabisobanukiwe, ntibari basobanukiwe ivyo ahejeje kubwira abandi, ariko abigishwa ngo bageze mu nzu agira gute? Baramubaza. Abigishwa bongera kumubaza iryo jambo, arababwira ati umuntu wese yirukana umugore wiwe akabira uwundi abasambanyi, kandi wiwe akabira uwundi aba asambanye kandi umuhemukiye. Kandi nawe ubwiwe niyahukana n'umugabo wiwe akabirwa n'uwundi, azoba agize gute? Asambanye. Imana yo mw'ijuru nidufashe cyane. Nizere ko mukomeje kugira ibihe vyiza. Muti rero bimeze gute? Muri iyi minsi dukomeje kumirwa, dukomeje gutangara iyo turiko turitegereza ingo z'uyu munsi. Dutegereje kubona dukomeje kubona ibintu bidasanzwe, ibintu bibabaje ku ngo z'uyu munsi. Wavyitegereza ukibaza uti none se aba bantu barigeze kumenya Imana basi ngo banasome ijambo ry'Imana, bumve ico ijambo ry'Imana rivuga? Mbega ijambo ry'Imana rivuga iki kububatse? None ko uyu munsi wa none turiko turatitura ijambo ry'Imana, turashaka iki? Ubutaha navuze ku ijambo ry'Imana riri muri kiriya gitabo c'Abaroma, kiriya gice c'8 uhereye ku ruriya murongo wa 14, vuga ngo vyari vyiza ko twemera kuyoborwa n'Imana cye tukayoborwa na Mpwemu Yera. Mpwemu Yera n'Imana ni bimwe, tuyoborwe na Mpwemu Yera kugira ngo tubashe kugera ku c'Imana ishaka. Kuko uyu munsi nimba tugomba kwiyobora, ntibishoboka ko tubasha kubaka ingo nziza. Aba rero aba bafarisayo ngo baje kuri Yesu, ariko icabazanye kwari ukumugeza. Bene data, none wibaza ko batari baza kuri ubutaha sinababwiye kuri aya mategeko tubona ya leta. Aya mategeko ya leta yaje ukumva ngo nukuja kwandikwa mutanditswe. Mu misi yaheraho byumvise mu gihugu cy'u Burundi ko habaye itegeko ufise abagore babiri agomba kwirukana umwe agasigarana umwe, hama akandikisha uwo basigaranye, akandikwa nimba abo bose afise atanumwe yanditswe nawe, niyirukana uwo ashaka muga yandikwe n'uwo abona ashaka abandi yabirukanye. Kubera iki? Ariko nayo mategeko uvuga ngo kuja kwandikisha muri komine ngo mubane biciye mu mategeko, ubuherukana avuze ngo na mategeko yaje kubera abantu babaye intagondwa. Kandi nari nabemere ko nzabereka ijambo ry'Imana rivuga kuri ayo mategeko. Naya rero aya majambo y'Imana aho vyakomotse, n'aya mategeko Mose yari yahaye aba bantu yo kubandikira icete ko bavana, nuko ngo imitima yabo, ubukomantara kw'imitima yabo batagomba kwemera guca bugufi. Arivyo vyatuma ngo hakaba abantu bicana bameranira nabi. Reka ndabahe iki cagezwe, nivyagenda uko bandika icete hama bamusezerere aruko banditse icete. Niki? Yesu rero abwira ngo ivyo Mose yabikoze kubera ugukomantaza imitima yabo. Yesu arababwira ngo rero uhereye ku kurema kw'isi, Imana yaremye abantu bari uburyo bubiri, kandi abo bantu bari uburyo bubiri Imana yagize gute? Imana yaremye. Amen. Ngo nico gituma ngo umwe azasiga se na nyina. Uravyumva neza? Ijambo ry'Imana ntabwo rivuga umugore cyangwa umugabo, rivuga ngo umwe azosiga se na nyina aze kubana n'uwundi akaramata, aze kubana n'uwo bavyumva kimwe akaramata. Kandi ngo ico gihe ntibazoba bakibaye babiri, bazoba babaye umwe, umubiri umwe. Muko uyu munsi wa none urifata ukavuga ngo jewe ukuguru kwanje kurambangamiye,
ukuguru kwanje kurambangamiye, rero kubera kumbangamiye omwe kumve ko kugende. Ukuboko kwanje kurambangamiye, umugore akumva ko umutwe umubangamiye, kuko Bibiliya ivuga ngo umugabo ni umutwe w'urugo. Umugore rero akavuga ngo umutwe urambangamiye, ngiye kubaho nta mutwe ngira. Mugo mu yandi majambo, wewe nimba uhisemo kuza kubaho ata mutwe ugira, ntuze kurondera kumadika ko uwundi mutwe, bidashoboka, kuko ivyo ugiye kumadika ko ntibishoboka. Umutwe Imana yari yaraguhaye wemeye kukuvako, urawujugunya urawutaye. Rero ugiye guhadikiriza ku bindi, ariko ijambo ry'Imana ritugira inama ngo nimba vyase wa mugabo ukavana n'umugore, yana ukuboko kwawe ukagukurako. Ntuze kurondera gukora ibindi bintu ngo usadikize, ngo uze kurondera ibyo wifatikiza kubera ukuboko kwawe kwavuyeko, ubumve ko bidashoboka. Kuko Bibiliya ivuga ngo umugore ni umufasha w'umugabo, ni umufasha w'umugabo. Rero umufasha, bantu b'Imana, ndabaha akarorero. Sinzi ko umuntu burya uku kuboko k'ukubafu biroroshe ko wokubura, ariko bikora ko hari utuntu tumwe na tumwe ukora. Mugabo uku kuboko k'ukuryo ni ukuboko kubangutse. Reka ndeke kuvuga ngo kubafu canke ukuryo, kubera hari abafise ukuboko k'ububafu kubangutse gusumba ukuryo. Ariko nimba jewe mfise ukuboko kumwe, hari ibintu vyinshi ntabasha gukora nk'uko vyari bitegetswe canke vyari bikenewe gukorwa, kubera hari igipande kimwe canke hari igihimba kimwe kitari ku mubiri wanje. Wa mugabo we, nawe hari ivyo utabasha gukora mu buryo bwiza ngo bitungane neza, kubera umugore wawe wamwirukanye. Na wewe wa mugore we, kuko Bibiliya yavuze ngo uwirukana umugore ntiyemerewe no gusubira kugira gute, kurongora uwundi mugore. Ntavyemerewe. Harya wavyumvise, ariko je nibaza ko wavyumvise. Ntiwemerewe gusa kurongora uwundi mugore. Nawe wa mugore we, uvuze uti umugabo wanje sindamukeneye. Ubutaha habaye akamaramaza, numva kuri rezo zose umugore ariko aravuga ngo asaba leta ngo babahe ngo divorce, ngo babahe gatanya, ngo umugabo we ngo ntakimukeneye, ntagize gute, ngo ntibakwiranye, ko yabonye uwundi bakwiranye. Uwo mukwiranye ninde? Ko ari uw'Imana yaguhaye. Bantu b'Imana, utanavuze ngo ibibazo ntibireka kuza, intambara ntizireka kuza mu rugo, ntimureka kugirana ibibazo ngo habe intonganya. Mugabo wirinde, kuko ingaruka mbi zizaba nyuma yo gutandukana n'umugore wawe. None wewe wa mugabo we, ko wemeye ko umugore mutandukana, kumwirukanye kubera ivyo mudahurijeko, kandi mwari mukwiye kwicara mufashijwe n'Imana. Reka nsubiremo, navuze ngo nta rugo rubaho. Kuko iyo tuvuze urugo ni iki? Urugo tuvuze ngo nukubaka. Nimba umuntu agiye kubaka, nkuko nabivuze gutaha, arafise ivyo agomba guhera kugira ngo bimwe agiye kubaka bizakomere, bizagire inguvu, canke bizamare imyaka myinshi bigikomeye. Bivuga ngo arondera amabuye, ahera kwimba umushinga, agashiraho amabuye n'agasima n'ivyuma, hanyuma akubaka inzu ikomeye. Urugo rero hari aho dukwiye guhera kw'itanguriro. Iryo tanguriro naryo, nk'uko umwanditsi w'imigani yabivuze ngo itanguriro ry'ubwenge ni ukubaha Imana. Itanguriro ry'ubwenge ni ukubaha Imana. Itanguriro ryo kubaka urugo ni ukubanza kubaha Imana, kuko iyo twubasha Imana, Imana niduha icerekezo c'ingene tugiye kubaka ingo zacu. Yesu wacu nashimwe cyane. Hanyuma nimba jewe naniwe no kubaka urugo, sawa, nivyo birumvikana hari igihe bikunanira kwihangana. Hako ukora icaha co kwica, wirengera ingaruka mbere zaza nyuma zo kuvuga ngo ntiwemere gusubira kurongora.
cubaho uko nyene ubeho nk'inkone, wemere kubaho udasubiye kurongora. Ariko wavyumvise wa mugore wirukanye kandi yari akigushaka, yari agikeneye umugabo, akagenda akaja gusambana, vyumve ko wewe iki caha ariwe kizajako, ariwe uzavyandikwako, kuko agiye gusambana kubera wewe, kuko we wamwirukanye, umugabo yari agishaka umugabo, rero agiye gusambana mu bandi bagabo. Uvyumve icaha ciwe kiri kuri wewe, kiri gatwe kawe. Ariko ico nohanura wewe wumva canke uzanyumviriza, mwene data, nta kintu na kimwe imbere y'Imana kidashoboka. Iyo twubasha Imana nayo iratwubakira. Muririmbyi yavuze ngo kubaha Imana biranezera. Rero iyo twubasha Imana biranezeza, nayo igahituma iturindira abacu n'ivyacu kugira ngo natwe dukomeze kunezerwa. Rero imbere ya vyose birashoboka, ariko biva aho twahereye. Impamvu uyu munsi ngo ziriko ziragorana nuko vyatunaniye kubaha Imana.